Igihe mu gitondo hari umunsi wa anniversaire y'umwana wanjye kuje imyaka ibiri itatu canjayo ugiye kumuraba nangiye gutara amahera ubwo twatafanye ko nza gutara amahera nza gukoresha ngo uri mu z'umwana tugenda kaba mu kabari kuri Urugendo University yinjira ngani miguru wayine kikede sara n'uburawo basi imbere hari ivyo nihanganye ko nashaka mu telefone nkumva umugabo bwambwiye reka dukora muri muntu ayaye uko nyene sibubeje kuri phone ngo reka kudukora muri muntu kudukura muri muntu umugabo wacu nongera yoke nimwaheze bambwiye nubwira byo kundondera nimwaheze ihangane demeye diseti niho rero nabayeho nabi bya veve navuga ati mana kuko yomeye ko mvugira ankora mu muryango nk'uwo uvuye mu Rwanda none wahitiye handi nyene kubera ko ndi ko ndavyumva numva wasa n'umuntu ari karakura nagiye handi muri famille kandi uvuye mu Rwanda ushike no muri famille mu Burundi kuko papa yamye yirinda ko nja kubana na muka papa This is Flash TV. We shine to progress. This is the Flash TV 257. Ijwi wumva ni iry'umuhungu wanyu ndi kuri Leonce the son of God aka Dr. wa Love aka Diko. Iruhande zanje marahabona umusore wana yuko umutipa akomeje no kubegwa umunsi ku munsi nuko mutamubona yitwa Ireri Itazoyi mu bantu baguhereza ama image utabona ahandi hantu na hamwe twizera yuko namwe mumeze neza aho murereye ku mpande zino zisi abo ubuzima butari ko buratwara neza bisaba kwihangana mukazirikana kandi ko byanka byakunda ejo namwe Imana izobibuka ibintu bikagenda neza burya mu buzima byanka byakunda duhura n'ibintu byinshi ariko umuntu kuvyihanganira nivyo biba ari bikuru kandi ugiye kuraba mu buzima abantu bagiye bagira kwihangana gukomeye kandi ntibacike intege byarangiye bageze ahandi hantu keke iyo mvuze ubuzima wumva iki natangiye mvuga ku buzima cyane abantu baba bumva mengana na mudu yahindutse ariko nyene haba hari n'impamvu tu ariko sinshaka kubona keke ashavuye nshaka kuko abantu twenga kumwe biba bimeze ko ndashaka kumenya iyo wumvise ijambo ngo ubuzima wumva iki ubuzima numva kwiga mu ishuri urumva kuko ubuzima burimo ibintu byinshi mu ishuri iryo shuri nawe wagizemwo urisaziyemwo ariko narasaza uri muto ene mbanze ndakwakira nahitiye kuvuga bo reka ubanza widonda abantu badukurikiye kuko hari n'abantu bashasha tuguma twiyongera kuri Fresh TV ya kugeza uno munsi bashobora kuba batakuzi ariko ndabibutsa yuko nta nubwo ntabwo ari ubwa mbere tukwakiriye n'abantu baba batanze reka ubidondore undi ni cyamamare kuri Fresh nayigaruriye ariko nkabona nk'igihe waheruka twarungutse kugeza ubu turamaze kunguka abantu 2,200 ibyo 2,000 rero byaje inyuma yawe biganiro twakoze bashobora kuba of course batakuzi niyo muntu avuze ati witonda hari n'abandi bantu bazokura babashasha baraba kino kiganiro amazina yose umwidondoro nyene nitwa navyeyi Niradukunda Clenis umwe mu bana nuvuga ko ndi imfura okay kwikote zose papa no kuri mama okay umwidondoro wawe ngaho bukwiye ibijanye mwana w'Imana usengera he Gigis wize scientifique cyangwa lettre
urabona jibya haruro no bishoboraga diho kubera iki se jama mbona wo bitora kuri umukobwa se aboneka nk'umuntu aciye ubwenge by'amafaranga ntavyo noyobe ariko ibindi bijanye ngo tangente n'ibindi ngo equation babari byamumviza umwanya wo ku ikintu ukora amasaha 8 okay kurundi ruhande ariko bimeze neza muri entertainment ushima Imana n'abantu benshi kandi nabakeya ushima Imana n'abantu benshi kandi nabakeya bisigura ko cyambere ushima Imana cyo kiracumba abantu benshi nabo hari abaza kubera beza nakubera babi mama nabwo ko shima benshi kandi nabakeya benshi baraza bagakwega umutima mwiza ava nyuma ugasanga barabihenze ese ko menga muri no misi uri desi umuntu uri desi byanyazo hari ukuntu mu mvugo zawe iki kuko nakareba umuntu yambaye kiki nishaka amasitati n'imisi tutazi menga uri kurajaruzanya menga hari bitagenda iki ndishima ese kwa n'abambyutse nkomeye n'uhumeka niba tubura n'ibibazo bimeze gute ibyo byari ducinyega ku bintu byari byinshi twaciyemo bisumba tubasha kubyihanganira niyo mpamvu rero kugeza muri uyu mwanya zivuga ati kimbabaza mugakiraza kikamu n'imari yaguye muri Tanganyika kiraza kikamu umwanya muto acanza kwibuka ibyambabaje bisoma mu bwaye naco gatwara seke umuntu akuravye cyangwa vyakunda bacafise imyaka mikeya ariko hari ukuntu uri kurava nk'umuntu yabonye ubuzima menga ageze nko mu myaka 90 umuntu ari karavimba menga niko biba bimeze ukura si imyaka kugeza n'igihe uvuga yuko uno munsi ibyo gushikira byose no byabibabaje uza kubigereranya nk'amazi gakoretse muri Tanganyika kugeza n'igihe umva yuko ataje byo bikikugira isambabaza n'inzara kumva ko umwana wanje agwaye canke nko muri famille wanje hari umuntu agize ikibazo nayo ibindi by'ubuzima bisanzwe kuvuga tambuka n'ibindi byaragiye kweli cyangwa byakunda rero keke nimba abantu bariko barakumva usa n'umuntu uvuga cije ubuzima bwa mbere ishore wanabivuze bwabaye urugendo runini ufise byinshi woyagira abantu ndanibuka ikiganiro nakoranye ejo bundi n'umwigeme yitwa Sandra uri mu bantu bagize comment avuga ati umuntu anyibukije ubuzima nanje gusa nubwo no banaraciyemwo atahubwo bikunda munanyongere micro ngira ikintu nsangiza isi ndashaka utwinjizemwo kuva novuga mu buzima bwa utangiye kumenya n'ubundi ubuzima ico arico kugeza uno munsi abantu babona keke nka keke bamenye urugendo rwawe rw'ubuzima bwari bumeze gute kugera uno munsi bwari bugoye kandi bwari bworoshye ko niko Imana yarabyanditse kuko ibintu byose ducamo byose tubamo tubizana biba bitegereza nyine tuzobijamo ariko kubera Imana nyine dukunda ishaka kutwigisha kugira umenye ico uri ico umenye n'uriwe tegereza kubicamo urugendo rwanje rw'ubuzima ruhera kuva nk'ivuka urazi iriya myaka 2-3 ingahe hari ukuntu umuntu aba kimeze nk'akamarayika reka ijya tuyisimba twegere haruguru gatoya utangiye kumenya ibintu n'ibindi ubisanzwe je nakoze shika nko mu gatanu kazi mama wanje gushika mu gatanu primaire utazi mama wawe bigenze gute kandi ntiyari yapfuye nico nagenda kubaza ati yoba yarakwibarutse acara aratabaruka harahari none musa ariho mama wawe ni nkumi kandi nawe uri nkumi shaje
byagenze gute rero bicubwire nibyo numva amashaka kumenya guza n'igihe ubona umuntu yavuze ibintu by'ubuzima nka burya bikagukora ko kabisa bava ati umuntu ankoza ahantu de papa na mama babyaranye ari famille barababyaragije babyaruzanya barandonka hama wabonetse mu kubyaruzanya kwa papa wawe na mama wawe hama ngo maze ukwiza umwaka umwe mama arasiga Juste nakuze nzi ko bibi wanje ari mama wanje Antreta ico gihe uvuga yuko agusiga kumbura abantu bashaka kuba bateko baravyumva neza ico gikorwa kimaze kuba ari naco cavuye kivamwo keke bahise bafata intumbero yo kubana ntibigeze babana nk'umugore n'umugabo mama sinovuga irevye yarantaye sinovuga ko yantaye cyane kuko yantaye mu muryango wiwawe cyangwa umuryango wa papa wawe papa yagutaye yagiye ko guhera ubwo namenye mama wanje niga mu gatanu ko mu bwo buzima bwose narinzi ko bibi wanje ko ari we yandeze nanzi ko ari mama no kuvuga ico gihe agutaye aho isuregwa na mama wa papa wa yandera nyine naho bizima butari bworoshye ko papa ico gihe ari ku ishuri yarakira umunyeshuri yego yanjarimo wanyene umugabo imana yamuhejagira akazi yaranyitayeho ko bishoboka mera nkongeza akajwi ko bishoboka nyene nk'umwana nyuma yakurera guteke yandeze gute nandera mu bweza no kuvuga ico gihe waba kwa bibi yarahaza akagira ikintu afashije mu kubaho kwawe wanje ntigeze amberaho nabi nyuma ngeze mu gihe cyo kubatizo mva byabaye oblige yuko menya mama kugira papa aramubwira aramutora yari yaramurondeye nawe aramubura aramutora mu nyuma aramubaza yamusanze umva ndashaka ntiyabako mbwa yarameze nk'umuntu yinyegeje basigo mba yarabarije aza guhura na musaza we aramubwira hari arubatse kumbe ico gihe we yaragutaye yahavuye aja mu bundi buzima yandurukana narongorwa n'undi mugabo sabije kaza nyene ngasi nabitahuye baranyisarika bamwe ati ni mama wananga mama mama wanje kari na bibi ujya wita bibi we waruzi ko ari we mama wanje ndamuvitse bese mama kandi kanavyakira nyene mugabo nokubwira ko urukundo basi umwana akunda nyina bigeze runzamo nigwigeze rukuzamo ico gihe mwayaze gute uwo munsi wa mbere mubonanye ukumva ngo ubu niwe mama uriya wowe wari wita mama ni bibi byabaye bibi ndende cyane yaricuje impamvu yatumye ndamumenya gute wahise umushwanira waramututse nta affection wamugize ko na affection ari kugira kuko none umuntu baraje bakuzaniye umuntu n'ubwa mbere mubona uyu ni mama wawe uwo ninde yavuga uko amupresente turabishwanira papa yaranze ko je ndizi umuntu abisisha urakara ndakara icyo kintu ndakizi nagomba gukarira mama wawe nico gihe nyene ubavuze wari wiga mu mwaka wa 5 primaire ndabakizo birahera ariko ntigeze nyitaho canke nyegere nyene nk'umuvyeyi yari papa yari amaze kumubwira ati urya uravye nabi nakoresheje ko mu bwo buzima je nari mbayeho kwa bibi hari
batari bankunda bibi yarankunda no muhanzi umwe mutoyi wa papa hari rero umutantine we kuko yaranyangiriza one ufite iwawe ibaze ndi wacu ndakwanga akabimbwiza oya akabivuga mu kibiri nyene ati ndakwanga ikibazo nagiye kugira rero mu mwaka wa gatanu umva aca bumwigisha yari yararongowe umutantine icamba bijo kuja kubiwiga umwe kwanga arigira umwana mwiza kuri papa aramubwira ati umwana ntegereza kumwigisha aje kuba iwanje ndamwigisha ndagenda nari mvuye muhira pamana ntakene kimwe kibuze ndi umubebe muhira kuba umwana yakuranye nabi naburya aba nafashwe neza vure mu tuntu twose niba musigira iki namaze ukwezi kumwe afata neza kwa kabiri cerukana n'umukotsi cerukana umukotsi ese nzi kumesera sinzi gukoropa sinzi kumesa guteka ibiki arukana umukotsi ngura kuga guteka yamwirukanye kugira wewe usigarura gukora ibikorwa nk'ibyo mukazi yakora aho uriga niga mu wa gatanu niga ava midi na après-midi isubirayo hama ngaja kw'ishuri navayo ntanafungura genda mu murima gusoroma ibijumba vyanditse ukabahifata ukava ku ishuri uza gusoroma disi none mbe bigende gute none namaze kwiyakira mvuga sifise mama wanje imeze okay soko nkura ko nari nabonanye famille ya papa atari wa mami wanje bibi wanje nta wundi nabona anyitayeho na papa wanje nibo bantu navuga yuko banyitaye ariko nawe bamubwo buzima ndabimenya gusoma ibyo bijumbo aha nazo nabimye gusa byose ari bipande ugahitira ku nkoni ngo usorome ibijumbo ngo ubice amakuru rero usanga batetse umuceri inyama nava ku ishuri genda ukarangira haragicike c'umbugari baca inyama niya mutama inyama narabimenya ko babitetse oya ubwo umwana we mutoya niwe aza akabimbwira akumoteretse akambwira mama yatetse ibintu yabitetse kandi mu bwo buzima gusa nabaye imyaka 2 muhira papa ndavugiye hano papa bibi nta numwegeza bingoretse naho ndabaye kandi naba hafi yo kwabiye kuko yaba hafi distance kujya ona rukuru hano ibigwaje ego basanga umwe aba hano undi hakurya gato nawe yaba hehe bisanzwe kusho distance naho nacanja kusho wewe waravuze ati wavuze uti reka ndavyihorera ni gihe cyago na famille rom yaba bambona nayo biba kambaza kusigaye wonje nibi mwirari inka mata ibi bakanicaye mata kwa kama mukara cyane kanakiye Shago byari bikaze kiki umwana w'imyaka 11 Ico gihe wari umaze kugira ubwenge bwo kuvuga uti reka bino bintu sinje kubibwira bibi canke ubundi muntu byahava biteranya imiryango maze kubona yuko maze kumva ko mama wanje ahandi situation nayimenya ngaca menya n'ubuzima nakuriyemo ko ndi muri famille kwa papa hari abatankunda naciye nayize ubwenge byo ninavuga iki kuzavuga ndikunda terana biba kamaze kungana uko ikibazo nyabaye mu ishuri ikamambiri zigahera ukamenya urugendo ruri kamambiri Hatari papa
igihe kimwe papa ndibuka yarigeze kuza asanga nambaye ibirenge nambaza wewe umwana wanje yambara ibirenge gute ndambwira papa kama mbiri nazitara kandi zarahetse Aitaye nayo jogorije ambaza nsigaye ngana uko nibiki ngana nakimwe ejo icyatumye ndahava tugihe barahembwe umugabo wiwe aragurira impuzu abandi bana bose jewe acavuga kubera wowe ungana sinari kukugereranya tora amahera uze ugire wigurire kandi sawa ninja ndabika misakoshi kushuri ugiye umugore acara yatora nuko yasanga yagiye kusagambura mu ivarizi wanjye sanga yatoye yasubishije ndarondera amahera ndamubaza umwana amahera yanje ari arambwira mama niyo yatoye yasubishije ndamubaza cyambwira yego natoye nyaza ndagura sawa nyayama umugabo arambaza nyereka za muzu waguze ndamubwira sinaziguze ahubwo amahera nayafashije ibindi gusa nzuzigura ambwira oke gusa ngibyo kubona kuba ari yegereje ibintu bya bonana kubona nawe wambaye impuzu zishasha nk'abandi bana sawa umugore acamubwira ati kugira tubinyegeze canja muri hari kawo ndakuzamura muca mugenda mujanye wagiye urumwe canke marajanye zamure uzoca uzishorera baguha amahera kugira ucugura izo mpuzu zawe sinagana nazamura ndajyanikira nsanga yazigurishije n'undi mwe gushura amahera ntiyayama ndabibaza umugabo aramubwira ati amahera yiwe uyamuhe kuko nije namwihereye yamuhe nze kuyavunikira mbere warariye ayandi yavunikiye urayamwiye yamuhe umugabo acamubwira imyaka amaze hano ibyo amaze kurya ntibisumba amahera masenge ashangazi wanjye hari saa mbiri z'ijoro namubwira ati bashaka kubigereranya no kuvuga ngo ibintu amaze kurya birengeye amafaranga saa mbiri z'ijoro nabwiye umugabo namubwira ati ni kuri kimana ushobora kurara mwiza ninjya avuga yuko indya amaze kurya zisumbuye amahera ndatashe kandi ndasubiye aca telefona papa umukobwa wawe yagize ikirara ishakirambwa mu mafilme na televiziyo bari batunze amasikini yashaka gusa kunshonganisha na papa papa yaje avigitega ico gihe nari ngo yaje avigitega kandi nje gukubita umwana mashiriri niko bavyita papa gira agasanga ukuntu ngana ibintu nibiba maze kwinga warakwa nigeze nga ikibazo cy'iki bagira ngo yambwira ati ndirangagije ibintu amajambo yose wambwiye akamara fisi shaka kumenya ikintu wagize umwana wanje kikugaranga bana vyankaniye cyane gose ko bavuga ati nabwo umwana ameze neza sinonera umwana yihereye ko yaheze ko je nari umwana nabe ndumwana munini cyane fakeye sinumva mutumba ivyo birahera urahavuye ndahavuye ku ruhande rw'ishure wagumye wiga muri ivyo bihe gumye niga mu bwo buzima nabwize ja kwishuri ja pacha nkora mu Rwanda ndiga aho nabayeho neza ko ariko papa mudogo wanje nawe mu bebe mu Rusange and then niko garuka mu Burundi 2017 niho rero nabayeho nabi bya veve navuga ati mana kuko yameye ko mvugira ankora mu muryango nk'uwo uvuye mu Rwanda none wahitiye handi nyene kubera keke ndiko ndavyumva numva wasa n'umuntu ari karakura nagiye handi muri famille kandi
uvuye mu Rwanda ushike no muri famille mu Burundi kuko papa yamye yirinda ko nje kubana na muka papa ahora yibaza ati yamba afata umwana nabi cyangwa papa ni ikintu akunda abana biwe avuga ati sishobora kumutwara kwa mukasi cyangwa muri famille we yibaza yuko basi famille yiwe ishobora kumufata neza mugabo siko byari biri kiretse uwo mutante umwe uwo muhererezi okay umwe wavuga we hari vraiment Imana imuhezagire Imana imuhezagire ko mbayeho kubwino byagiye n'amaziyo ncamvayo papa acamara amezi abiri carapfa nze wahise apfa ico giva mu Rwanda heze demo yapfa hama ndaba muri famille nayo ico gihe mama we yari kubera twaherutse tubwira uburyo yibigeze ku mugabo mama je hari ibibazo byanje tabazi atanamenya kuko ashobora kuja ko ari mu rundi rugo kumbura na cagihe wari kuravuga yahora aza akakuvugira papa yaramvugira akabona ko meze nabi akamenya ingene abintwara akenera ikintu nkakironka ariko narabayeho nabi bantuka wabyawe zopfa nka nyoko upfuyerera nka nyoko ibintu nk'ivyo amajambo mabi nyene ankomeretse ico gihe cose bana mwavutse mu buryo butagize butemewe n'Imana bavuga ko wavutse mu buryo butari kubera ko kumbure bari bakuvyaye batubakanye bidaciye muri bimwe bitangwa amategeko la bitutsi mwene ibyo so mutante yagumye mba hafi kana nawe niho yaba abandi bana bagasohoka ko twari nasi umukozi n'abandi turangana kandi turanasi okay kuko hari iwabo nawe jewe ako wambona ndi kuri portail mama nasinziriye yite namaze nk'umwaka wose mbamwe kaki batanze utemere gusohoka ngo woja ku isoko nk'abandi gusenga waragenda mwaragenda niho bamenyeye bamwe mu Burundi okay ntibanyime cyonge narajya mugabo ibitutsi amajambo mabi nivyo byatuma wumva umutima ushegeshwe kwa twavata ubuzima burananiranye niko kugira iyo accident nkavyara byariho byaciye babiri keke aho hantu rero niho nashaka kutugera kuko bavyumvise uri kuri sikura navuze ati mfise umwana iki basa no kivuze mbo sini bwa mbere ndibuka nimba nkabigeze kurabikana muri kwakoranye ico kintu coco uracemanga ndashaka utwinjizemo neza ku ufatiye kuri aho hantu warugeze ukuntu ubuzima bwayangaye papa wamaze kwitaba Imana uvuye mu Rwanda kugeza igihe utewe inda ukabyara umwana byagenze gute utwaye inda umuhungu je twatuzina twari turakundana bazi ico gihe nyene wasa nutanafise liberté y'ikirenga ndibuka no kubonana nawe cyangwa muri condition ko tubona bari barandiye ko vuga ngo ngiye muri ko okay twabonana ngo kunterinda umva nditse hari ibintu nakora nko kwiyahura kugira ndabe ubasiko ubasuraje kwa no kuyibagiza okay baragera aho nta muhira ngumva Imana yacu tingiye muri Sodom umukozi yarara akazi kose kari cyo
nje nagakora kosi mugiyo nagakora ntazi gukora ntushimye ntibagukeze bavuga ati wakoze neza canke base bareke kubivuga mugabo bagufata neza uwo mutipe rero mwakundanye nkaho uvuga ati ndaronsa umuntu agira amazi amarira niyahure oya ni kora nko kuyabara uvateka ndonke basundi munezero kundi ruhande na mukeya umugenzi basi nzofuma ntuntu bakababara kanje kumva ko burayi nkujije ndatwarinda nimba yanje yamenye amezi atandatu umuze kubimenya famille iranyaga aho urumva bavuga ati noneho karabaye ngibi bimwe twavuga ibi wenyine na tante wawe ndi wavuga mwiza yarirutse ati ibi wanje abasigara ariwe nakare twarabivuze ayitagaza kuba nka nyina ibintu amajambo nyene ndanduka ndomoka uwo mutse ufise inda ariko umuhungu yambereye umwana mwiza naje iwabo kiwabo nawe usanga ngiyeho muri Gihonobo usanga ngiye muri Gihonobo mabukwe ati nkurira ni novuga kari asase sinone ko novuga oya dise ntiyambwira bizavi oya yabicisha muki urundi ruhande ubandi canke banandavye nkabibona umuntu atinyitse cyane gusa umuhungu ku ntwara yambwira ati mama wanje nufa muhungu cyokora ukuntu ndakubuze nuko nzi ko nhoze tazi ni umuntu yo gutugoza ashaka kumwishura uzi bibe mu buzima umenye icyo ngiye kurondera sawa ucuja kwicara iwabo mabukwe arandonderera abahungu baza kondraga abaha amahera yatari kabisa reka tubitwenge nta kunde kuko mba numva menga kurira sibyo byotuma umuntu nabanza kureka turatse ikiganiro akandondera ngo baze kondraga abaha n'amahera aba ubwo yarayabahaye yashaka kugera kuki yita ko indana natwaye atari niyo mungu mu nyuma aranyerurira arambwira ati abakobwa bo mu mujyi turabazi ujo ujyamana n'abagabo basumba basi bana uca muza kubyegeka ku bana bacu canke waje ukurikira imitungo yo ngaho ndamubwira nta mitungo naje nkurikira yiwanyu kuko umuhungu wawe twahuye jewe atazi niyo ntaziya niyo nakurikira imitungo yawe aho se nari ndahagumye ariko yadata kuko bavuga ati abana nk'ibyo bahuriye ushobora gushika sana ariko abantu abapapa ngo ni abana beza iyo hageze ico kintu abantu bari ahantu amatara ahantu naja kuvoma fisinda iwaja kuvoma ufise we naja kuvoma ahantu hari umudugo diste Kilimanjaro ni bido nta bido nari bwikoreye mu buzima ko nubwo buzima bwose nabayemwo ahantu nabahaye amazina okay nafuma tugwana nayo ndeza mu ndavoma ahantu amatara ntayi nakira kimwe n'amazi no kurima usanga bararima bakagutwara no kurima ndio abantu mu murima ngo arirayo yo ico gihe umuhungu yari we yagumye mu muji akujana ku gato baramujije kuno kuduga baramujije kuduga na telefone barayimwatse kugira ngo bose kuvuga nyina we yarayimwatse ati ntibiza byitwa ko mwabonanye yego nduzo se kuvuga ntiyaje communication yanje nawe mugabo yara kubera nimero yanje abayizi yaraca ku ruhande kandondera amaze imeze gute nkavyara
maboko yamaze indwi yose ataraza kuraba umwana wavyariye muhira iwabo ntiyatse bari barantwaye muri famiye y'iwabo yamaze indwi ataraza kuraba umwana bakamubwira yavyaye umwana asa n'umuhungu wawe kumva inzigo basi nyene wamenga yo kwica umuntu hatari kabisa araza yaje umunsi wamekereza umwana aja sico namushimiye yari amaye ibintu vy'umwana bikwiye yarabiguze ibintu byose vy'umwana kandi vyinshi araja umunsi wo kuza kuraba umwana rero aramuraba arasanga kuri asubira arahindukiza je nawe amahinja akaryamira umwana n'uwaje mugabo hagize urunzinzira ariko oya uko nyene zuru bayi intambara aba arasinyaga tuja gupimisha deni oya kubera izuba ibi bigeregezo wamaye byitwa ngwiki olala ariko ahandi akemera ati umwana asa na se ndaduruka mu nyuma ndavuga ubuzima bwanje asubire muhira ntaco niyo nubaho nabi muganga ukambaye wo muhira muhira famiye bakajana muri famiye bana habaye nk'umunsi mukuru wa famiye ibaze ko base yuko nda no kweveda deo kwa ukora shuma kaza umaze gusubira muri wa muryango wo muhira babifata nk'uko mengo ko baragatukisha abantu bakubonye we wasiwe ni hatari kabisa ni ukuvuga yuko uwo munsi utigeze uwubona ntiwigeze ujayo Nabeye Gitega kwa bibigoze baragenda twe barantelefona kandi nico cyari cyamvanye mu kirundo ndavuga ko imisho kavuga ko bava ko kwa papa igege kangenda ko ndi umwana w'ifura mu muhira wategereza kandi umva ko wari utangiye no gukura nani niteguye barantelefona biyo kuza ku mahinga kuza kubera ako nico gikomere nagize ko navuga gikomere cyarambabaje none cyagifite ubabajije keke impamvu batariko barashaka kujayo bo wabona bakwishura gute ntibikenewe unyuma nyenda ba mu buzima bubi ako nari kwa bibi ntaco bibi yaransoba kandi wa muntu wawe umwe rudende wari usigaranye imbere n'inyuma gukunda kandi ntagarutse mu nyuma okay wa mbere ni wa nyuma nakundi taraba mugabo abandi ntibigeze bavyura baranaze bakanda bagenda umwana wanje akarira ntibamukora unyukima nari yampaye umwana atekereza mugabo vyarashikanye nk'ubagoranye ntibamutora rero umuhozi ni umuhungu n'umukobwa ari ibyaye disi kabisa bara familana bongera kuguta ivyo bintu wazanye hano vyovyo nibiki neza arambwira ati aho yaca ikibazo cyo kwandikisha umwana kuko wabona ari navuye mwana atanditswe kubera nyina wiwe yararahiye nuko nazo batazandikisha umwana adapimye adeni yarambwira we kandi wanditse ku telefone mugabo muhira nabambwe ati subirayo rero umwana atanditswe nirambere bose umva baraguhana ahantu umwe genda hariya uwundi subirayo mu mamdo kumwe ubasiga bamaranze ngozi ndambwira mu nyari baye bibi ndambwira wowe yaranyumva ndambwira mwana nani kavuga telefone muhira ico gihe wari ufise nk'imyaka ingahe ke ubwira ndamutelefona araje bizana no 70
Sikera sikera niyo vuba mwana wanje kwije agira kwize kaza sikera kabisa hari ukuntu uriko urabivuga ucumenga ni inkuru yabaye kera ariko nubu bwa vuba yarandikisha umwana mugabo nyine biciye kure nawe nyene nyina ntiyabimenye nta numwe wabo yabimenye ariko umuhungu wewe kuva nambere yaremera ko umwana ari kwiwe umwana yagumye amwemera ko umwana wewe ni photocopy kabisa namwe abya mwana ni photocopy iryo zuru niryo ryabaye Hello. Burya ikintu cyabaye ngaramwandikisha mu mpisho asubira muhira ngura ucagura mu murima ntari kurima n'uruyoyo abakozi kandi vraiment nta muntu yawe yamvuze ngo nuko mbaye mu buzima wowe nta muntu yigeze abona umwana wanje asa nabi oya cyangwa ngavuga ngo genza nabi ngo nuko yarasubiye mu oya wagumye wigwana ko gute rero navuga ati man ntazoge uvuga ati cyangwa yanditse ubuzima burya tabamwo wabigenza gute kugira nk'ubugume wambara neza use neza uronka utuvuta umwana nawe nyene agire bafite utundi tuntu wakora ku ruhande ishuri ariko entreta wari wayitaye ico gihe wahise uheba ndetse ndakreya ndabwira mama kimamire samara make muri restaurant ayikora kabisa ubona byaciye ubona ko amavuta n'umwana wanjye sese nabi kumana banjisha mu gihe okay muhira bakora inama rero ngo subire ku ishuri aho umwana yaratangiye gukura buke buke ati subira ku ishuri wewe okay basubira ku ishuri baravugana barakora inama zigenzo mu zuri haminavare kandi ntashobora kwiga ino yaje kwiga Bujumbura nzori haminavare n'inzori amahera y'inzu se we nawe azura umukozi n'amata y'umwana kabisa narasi diko naraje ne Bujumbura se umwana yampangiye nanga avance y'amezi abiri ndaba ndatenda ku ishuri indwi ndaba telefone kamera minerval wayeme ngebwira naka nta mfisi ya telefone yonde nene ya minerval na ibikoresho yewe mfisi ibibazo byinshi mfise amahera yo gukoresha ibintu n'ibi tivyo gwawe ntibirimo tumburira nkaraga urabona kibaye ntoya irakwagana kabisa yambwiye ati mva mukuru kiro waguteye inda abe gusubiza ku ishuri Kumico gihe cyose bakubwira ngo uje kwiga hari mu bwose ko ari kunyirukana basigira mve muhura ko bo baguma vugana mama uramugora bibi mama wacu gumumwonka jare kwa gumumwonka so we ntagihari kugira amufashe ko ari nko kuguhungisha ati muvi ruhande ubwamane ngira nkuri cyane tuko na famille kandi zokimbabarira sinavuna uri ngahe Bujumbura ubuzima butange kuko Antoine nta numwe tuzineye ngahe Bujumbura abo naho twari tuzineye nk'abana bavuye ruguru n'abanzi babaje kwiki ngire nkore icyaha cyo kwanga famille ndavunagura kate simu ndahita muri toilette ngura inyindi ndavuga ati bibi yampaye irasiyo izomara ukwezi inzu irarisha amezi abiri kati simu nahitaye muri toilette nta n'umwe umuntu yasubiye kuntora ndasenga imana manu zufashe nzosubira kubarondera ati n'ubundi abo tuvugana ntacyo bamarira atari ukuntuka uzufashe nzosubira kubarondera ataco nkibasaba babona yuko nanje basi nabaye umwana aho mfise umwana uruyoyo
se umwana mva ntiyo ntacaza byose nawe yari ku ishuri deje icyo gihe okay asha ndapambana imbere iki kazi kamera cyo gukora kari ko muri sare igisaro cy'abagabo impana ndamwana mwiza shara bingisha ndakora kandi prima kambereye umugisha ko narakoze mugana we nyine urazika gukora muri burya buzi bakitwa amazina atandukanye nivyo hari ukuntu abantu badakuze kwizera bajya bakobwa babona nkuko amenga bafite navuga ati mabinyite nta nakimwe nzisho shaka umwana wanje nararubuze nagire n'umuzovu kandi sishaka gusubira aho wari waje umuzanye twari kumwe n'umwana ndavuga sishaka gusubira ruguru niwe cyabuze mana fasha uko bazonyita amazina yose bazonyita reka mpambanire ngaho nacanwaye kabisa nandi kazima zoba yari narakoze amezi 5 boss nawe shikamana bazana umukibi waza boss kaheba sharushe ntaruhuka keke ko wagumye uca ikigeragezo kimwe cahera hitamwe ikindi hazikinaza none muzi uyu munsi biracankurikirana alala umubose nawe ngo iki ni iki kaheba kuko narasa abantu bambere mu gisabema nk'abantu twa twaramenyanye bambwe kikishura banzi ushaka kumenya usura ruguru bandondera kandi n'ubundi ko muri salo ndagakora tugiye cyane imana wahita 400 d'avance irakizina inzu nangeze mu mezi 2 narari yo mandarishinze kambe stock umva na mugambi nayo kuyakora kora n'ibindi bintu bikenewe nyine mu nzu okay ndakora bakanyita amazina shaka bagenda ruguru nkumbonye avuga ati Krenize yarabaye inda imwe ruhebwe ibujumbura oya kubera ko muri saro uri kuroza abantu mu mutwe ngerekanywa ujya kabwira baje banyanya oya atujye twarabivuze rerere nta ciza jena tuze munyamaje nakindi mujye mwaka cyangwa aranyica usigaye ukora tabwana n'abazi ushaka nkori mwandutse ukora nkora ibyo mbona bimbeshejeho bimbeshejeho n'umwana wawe okay nimba akazi muzi ko mwandunze kabisa Krenize ugiye kugira indaya iki garuka mwiraga jewe ngaruka mu muryango ngaruka muhira narakoze kunyirukana alala ndaba mu bwo bugima n'ubu nuno munsi bujumbura ndahabaye ko mugubu babwira ko umwana wa Krenize ubone ko bimeze ubu warahindutse nico kintu nagomba kubaza keke kuko nyuma y'ibyo bintu byose waciyemwo buryo umuntu ariko arabivuga n'ubundi nk'inahe ababona n'ahandi hantu kumbura Imana ibimaze kumugeza n'ubundi abantu bariko baribaza bati ese n'ubu detail mugani nagenda babwire mwebwe munyumvira uko mubona Krenize si kwari ariko keke papa w'umwana byahereye Wa umwana nawe agiye kumbera umusazi mu nyuma yatarisha bavuga ngo umuntu agawe n'ibyatsi n'ibintu ngaja mu demu oya mugani navyihanganiye ikintu cananiye kwihanganira umunsi wa nyuma la kivuge keke ibintu toto kabisa nagiye mu gitondo ari umunsi wa anniversaire y'umwana wanjye kuje imyaka 2 3 canjayo ugiye kumuraba nangiye gutara amahera umva twatafanye ko nza gutara amahera nza gukoresha ngo uri mu z'umwana tugenda kaba mu kabari kuri Urugendo university harimo umuhungu wo muri famille kwa mama
yahekuje Belgique n'abanyama yambwiye ati sishobora kubona ubw'umugiruka ngo dukorane okay yashinga kanonga business kabari biki shiramo mba n'intozi wako dita rero akamebeye aho ubuzima bwawe butangiye gusa neza Gerard oya nuko navyagize arahinduka aragendera kageragenda alala umujama manje giye gutora amahera ndagenda gutora amahera yinjira ngani miguru wayine kikide sara n'uburawo basi imbere hari ivyo nihanganye ko nashaka mu telefone aho mbumwe bwambwiye reka dukora muri muntu ayaye uko nyene sibubeje kuri phone ngo reka kudukora muri muntu kudukura muri muntu umugabo wacu nongera ko nimwahetse bambwiye nubwira byo kundondera nimwahetse nihangane ko navuga ati mwana wanje nafise umwana ni wa wundi ntushaka kumuzibura kuri papa wiwe amaze ukweze tamubona aragwara lala nuko uko kwihangana kose n'ibindi bintu warenza kuri urw'amaso wabikora uvuga uti ihangiro ryari umwana uwo munsi rero ucinjira ngo miguru sinavutse biba biri mu kandi hari umukobwa w'umugenzi wanje kandi w'umusheri w'umugenzi wiwe na ngo yari umukobwa w'umugenzi wawe uwo mukobwa akaba ari umusheri w'umugenzi w'umuhungu my gosh yarashaka kuzana abakobwa akambwira uyu mugenzi wanje yaraje kureba umwana wanje yamuyambise ngo navyaye kumbe n'umukobwa bakundana akambwira nje gutora umwana musi shaka turugana n'umwana kumbe amushiriye abakobwa bakundana nabo nyene bari abana beza no umwana wanje asigukondiye okay aza kubimenya mu nyuma umwana wanje yiriwemo basireye nkihangana kuko none yamana ibyo wemeye nako wundi navuga ati ni muzika ari we mana ari wowe waneguriye ko tubana ushobora kubivumirira mugozi katari ubinkuremwe mu mutima ukamenya ko njyangana antete wari ukimukunda urumva umutima wawe umukunda koje mu buzima vraiment daddy no bizopfa ko bizonshikira sivyo kuko vyaraheze mugabo sinigeze numva ko nifuza gucanga abana mwavuga ati ni se umwana kabisa burya uriko uravuga uwo munsi acica nicara muri saro ndabarindira yashu yamuremeye kano kumushaye ayangana ko muri marketing nacyo mu yakino cyabaye namugasha nigiye alala nacho nakubadide na ukuni ngaraza atinya usoka vuga ati aragira ntuke n'amaburi buri urupangu rugere rwaki ako yaratangaye araje baba fresh niko twiramagara umugabo marketing kuri namugaye sheni habaye kintu kuri gusa hari ikintu jaho kwibariza waruryamanye na Keti waruryamanye na sister wawe nimba utaryamanye muri abo babiri n'umuntu nta siporo nshaka nta filime yo gusubiza inyuma nkeneye kabisa menya yuko nani nzemenya ko atawe muri abo babiri umukobwa wese mushika atanu umwe mwari muryamanye mwabo ari undi muntu wo hanze je siguro zini nkaze nkeneye nta sino cyane bisubiza n'amahoro umutima wawe wari kuri yumvira iki wari wafashe ihenge wari wabyimbye mugabo ndavuga mana umfashe ntabibone yuko nashavuye sinamugarariza umubabaro wanje fomeza guhengera shitse muhira ndire la la kuko je nabise ukuntu nshavuye yenda nkarira ukagaruka mu bantu wihana ko telefone eh shawo muziki
ngahitamo ekuteri nkarira rero ko kugira ntajya n'unyumva ko ndiko ndarira ishavu riheze nsohoka namenye icyabaye oya halala pole sana buzi umugore agatwara akasekeke y'umwana we nawe keza mwe dufitanye ikibazo nawe mu gico gihe byarananiye kwihanganira nkamubroka wese arandendera arambura arambwira ndatora amafoto ndamubwira ntashaka naja kuri Facebook asanga namubrote aja kuri WhatsApp asanga namubrote nuna munsi arabura hano uyu turavugana arabura hano umva ryari kishapu nk'amezi 5 abagenzi be bakaza bakanje muje kuraba umwana wanje ndabica umwana arangwara nashana navuga ati ntacu nzokuvuja nimba ari n'imivumo y'wanyu nzoyigukura ndotora mu masengesho abutora mu masengesho avuga ati mu musengero mugaye yibagire se jewe stress sishobora kuzikumara sewe n'abagendera gwara oya n'umukobwa wiwe nuko bari connected cyane ariko tandukanye y'abagabo n'ubundi kumwikuramwo bisabye sindamufungira umwana kuko nanje nje nzogira ikibazo ngakumwikuramwo bisabye kwigiriza navuga mane amasengesho ufashe uno munsi yo kwiyiriza napfa gusa ufashe 18 za kugera amafunga heza umutima wo kuyumvira bupakiti wamvuye santima nawe afite zamvuye oya ku buryo niyo nzoba nari mubi umutima wanje ntuzigera uba tushenekana mu gatoya yabonye ndamwandikiye tubiraba umwana kasa wowe niwe wimbwiye tu ngura umwana ko nta kamaro aza ryohe ndamubwira mugabo akonshoke nashere yawe nkeneye umbone nk'uko ubona uzabona mu kikabo cyangwa umuntu wese wanyu mu famiye umugore wanyu wigeze kumenya bisanzwe wenyine usigaye wibagira ko byigeze binaba usire kirita kiga nyine kubaho ntamufise mugabo nyene nje urukundo nta mahirwe nigeze ndabwira atorana n'uyundi ewana sanga yakubisinda ubundi mukobwa tumaranye iminsi dusigaje nk'indwi ubundi mutoranye nyuma yaho dusigaje nk'indwi ukwezi twako tukapanga ibintu byo kubana sanga yatenda umukobwa ako kantu mbaza ibindi n'ubundi muriko murapanga ku bana birakomeye kabisa n'ubundi rero n'uyundi turafatana uwo yari afise umwana umukobwa bavyaranye araza aramutera barabana babane gusa sinzi ko babana nk'umugore n'umugabo ntabyonzi ubwa byatanguye bataba umuhungu yarase ko babana sinzi uburyo bigenze birakaze rero niyo mpamvu mvuga ati jewe ubuzima buracabandanye sindabona byiza keke byanka byakunda mbayeho neza byanka byakunda umve ku buzima bwakubereye ikintu kinini kandi warize bihagije ndashaka duhereze hano hantu ku ruhande rw'urukundo uno munsi nabwo nyene babaga ari guchallenginga ku rugero rukomeye naguraro nariko navuga nti keke ati haba ku ruhande rw'urukundo numva menga rusa n'urutakwereye navuga ngo urategekanya n'ubundi kurujamo uzobandanya uhigira muri bamwe bambere canke wicaye utegereje umukunzi wa nyawo kugeza ubu simbona yuko twavuga ko twabiheba mugabo none gashaka ntumenye ukuri ntumenye utari ukuri byaraducanze mugatanshe je nta mungu bunyene ayo je byavangambiye ze ntawe nkeneye ushaka iki none musi shaka ubuje se bizo n'ukuri kuko wararuruhiyemo ndarushe sinaruruhe ndanarushe none ndacarushe
Oh la la. Ubu ubona keke rero mu kibano ibi vyose buno buzima ubamwo imbere ya kuja ku ma TV hirya no hino n'amafilm urabona watangiye kuzabonekamwo. Ubona abantu bagufata gute? bafata nabi barafata nabi n'ukuri mugabo ntibazi impamvu sivyo tugari bivanye n'ubuzima tuba turimo cyane twarakuriye bisaba ko twebwe dupambana twebwe nyene kugira umenye icyo ushaka Jesse nita kuba bambwira baza kubancineke bambwira ngo umeze oya ndati ntaco mvuge nabi mugabo je target yanje ni urumva aho nkita akambwira wallahi ngo ntashobora kunshira mu nzu kwera ndumukobwa ku social media Jesse ndisha dibusi n'umuntu yabikubwiye ukanyene yego no kwikimana ngo ntiyagushira mu nzu kubera uri ku social media sishobora gutwara umukobwa akora mu kabari tuja gukora yo kubera ubuzima kugira uronke icura ruri siko abantu bose bakora bivanye n'ishusho mutubona siko ivyo mutwibaza ko ariko tubikora nico ushobora no kwama mu rushengero ariko wasohoka ugakora amaroreko siko ubwo ivyo bintu mutwibazamwo sivyo dukora dufise ubundi buzima kandi niyo ivyo bintu bibije wo bimbona simakuje kunjija kabisa ubwo ushobora kunyegera ukambaza uri kubikora kubera nakubwira impamvu bivanye rero n'ubuzima twabayemo mureke kutujija dufise impamvu tubikora si twebwe voilà ku ruhande rw'ubuzima naho keke nubwo ibibazo bijya mu buzima ntibihera icyo umuntu yaba amaze kugera kose challenge zozo abandanya kuzigendamo ariko uravye bwa buzima waciyemwo nuno munsi aho ugeze umuntu akuravye unashining urabona yuko hari hagahengwe unovuga umaze kuronka ndashima Imana kuko ubu nitunze ubu niwe witunze ubu nditunze ko ndazi yuko ndi mu generation jewe nyene mbwirana n'umutima wanje tiryama sinzire urumva ndazi ko ukwezi kugeze itariki igeze nyine nza kudodora nigeze gupambana kugira ngo nkiyama kabisa nta muntu nja gusaba kintu urumva na famille nza kubwira na famille yanje nizi ubuzima mbayemo niyo mpamvu rero ubu ndashima Imana kuba yampaye ubwo bwenge bwo kwirondera kabisa kandi kuba ikima n'umwuka akukama mbyuka ndi mu bantu bazima yampaye umwuka nkihumeka arumva sinoshima nabi ndiyo mbyutse gusa mvuga ibisigaye birikora ibindi biraza kwikora uravye rero uko bayeho uno munsi ubona hariho icizere c'ubuzima bw'ejo hazoza kuri wewe je n'Imana yanje birahari icizere c'ubuzima kirahari kuko uko nari ejo siko ndi kandi uko narumbayeho mu myaka ingahe iheze siko nimeze ubu kabutera imbere wow hoba hariho utera imbere kandi nabyo yacu abantu babasenga urabona munsi uvuga ati nera imbere kandi nkayangana ariko ni keke tuvuze uko nawo havuza ngo twabeshenye nizere ko atari ka kantu ko kuvuga gusa ngo hari ikintu umuntu avuga ata facts zifadika afise ataruvugiro afise ariko akwizera gusa kudafise nico rufatiye ko ugasanga nk'uburi kuri dreaminga ngo ejo ngo nzoba mfise etage kandi uno musi atana business ufise uri kurakora nizera yuko hariho ico bita agacu canke ikintu wicariye ko uno musi kimeze nk'urufatiro uvuga ati vyanka vyakunda ejo ibintu bizogenda neza Imana bisaba ko donka abantu runaka bite banyungura ibitekerezo nawe ndibyo mu mutwe wanje kabisa upanze mu bintu byinshi nabuze gusumfa tukuboka mfati ndagushigikiye nawe ubundi umutwe wanje urimwe ibintu keke hoba hariho umugambi ufise w'iterambere uvuga uti ndose uwumfata mu mugongo ndabona ko notera intambwe ikomeye mu vy'iterambere nambo hari nuwahe wo gufasha yo gufasha iki shaka ko mu businessman muri ibintu byanje mbona ko mfise hamwe babandi bose bangaya bandika bazavuga ati kumbe yarafise ikintu abikanye muri usambuze byose bisaba amahero business woman kabisa kandi vyokubera ego yega nanje sinase kuba nkabazari
the boss banyitse boss lady kabisa nakabego akazi kubera ngabo habuze umfasha nawe abonetse nana yifata kabisa keke mutetereza wamutetereza bakwemvesizamwe amafaranga nimba ari yabura nabonye ufise n'ingabirano nyinshi ushobora gukora ukagira n'ico mari igihugu ariko kandi nawe urumva ukiteza imbere na cyane ko ufise indoto zikomeye waciye mu buzima butoroshe bukomeye gose ntabwo ari nabwo wosaziramwo ndagushimire kuba waje ndanakwifurize urukundo utarose mu buto umunezero utahawe uzowuhabwe guhera no munsi n'iminsi igiye gukurikira kandi indoto zawe zizobe impamo wakoze kuza narakoze arakanu mami yamambaza niyo gufise umutima wo gufasha abantu ko je nkanje wanje sishobora kubara niko meze mfise jana mbaye ko nakuze mbona mami atunze abandi bana hanze usanga inzu iruzuye nanje rero ibyo bintu navyarankurikiranye akamaze none uwo mutima wukura ko atarukundo ubwo rukundo rugura katagugeze ubona ahantu hose ntarukoye kuri mama wawe bivanye n'ubuzima wajiyemo bisimbona ko uwo mutima wugira w'ibyo bintu byakoza mu buzima ariko ukura he nyene wa mugani sajembayeho bamisi wanje narubatse isi yanje jewe nyene umunezero n'ibibazo byose jewe nyene umutima wanje jewe nyene jewe keke ni je mujana na mami wanje ni nawe manager wawe nyongizi ibibazo ndege ntabwo ari keke oya uvuga ngende gutega amaboko oya ndibaza oya yawe gama we nafata ikiyone ntabwo ati keke bigende gute ati dukora ikiga mukobwa wa papa bigeze hatemba dukora iki ambwiye ico dukora ewa keke nyene ana kenise ari muri jewe urimwe abantu babiri urumva ukunda kwiga baramwe abantu babiri kugira none nabonye kwisi nta numwe nkunda jewe nyene nije nikunda nikunze koma oya barahari nkahirera arakwemera bayi wakoze kuza tukwimvuriza ibihe byiza keke yeah. This is Flash TV. We shine to progress.